Mbay umuhungu. Mbay umuhungu kinca mbere nokora. Pissa mubarabara. Nukuri. Sinzi muri à l'aise. Nyine mubarabara nakora arengana dugirikira arengana umuhungu aragiye muri arisurajije araheze. Nta mutipe baraguha amafaranga none. Kuyama namukoreye ukabesha bari ngaha ni benshi bagukunda ari benshi baguma bagufumbatisha bagira iki ntawe urayaguha yego aramaze kuyama hari n'abatipe avuga ati jya amahera ndayaguha ariko hari ibindi bintu nza gukenera mu nyuma amahera yiwe uko nyene muravukana yakwikundi muri kumye gusa ari kumva ko nabarega yayaruhiye yayarondeye yes ko cyo yaguha ku buntu. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikirizwa na jewe Omario kuri aguhay TV. Uyu munsi ndabazaniye wa mukobwa wa toketoki akunda kubaza abantu benshi akabafatirana. Uyu munsi nanje ndamufatirana ndamukubita ama question ndabereke yuko nubwo ahora bifatira adaciye ubwenge. Abantu babona ubaza du question twishaka kibaza ngo rero ngo aciye ubwenge maybe barakwandikira ntibiva mu mutwe wawe. Uyu munsi ndakubaza bigucange uri tayari? Très tayari. Bamwita Bernice akorera muri yaga ikiganiro citwa toketoke ndibaza namana ngaradukurikirana ico kiganiro atakizi kuko ni ikiganiro kiryoshe ni ikiganiro kiri funny ufite amasuro ushobora gukurikirana hama kikakuruhura. Urahawe ikaze rero Bernice. Merci beaucoup Mbay. Amakuru yawe ni bon nawe ni bon? Nje ni bien. Muso wagenze gute? Wari stressant muga ni bon. Wari stressé niki nakazi kari kenshi. Uri tayari rero kuri toketoke yanje? Toketoke siyo urayintwaye. Umunsi dukoresha toketoke kuri aguhay TV. Ego amarina kwankira nako muri toketoke tubanza kubaza umuntu uti uremeye ko ndakubaza navuga nti no ndibibaza ntabwo. None kuti uwo muntu ntibigera umuzana kuri kamera umuntu yavyanse. We rero ko ndizinda gushikana kuri kamera egare ko wavyemeye. Kuzangira kuri uzi gute ko doravyanka tukabikata twatanguye. Okay jero ntavyo nkata. Sawa. Okay reka dutangureho n'ikibazo cya mbere. Gusa cyo kiroroshe. En 1996 le 24 décembre habaye iki? 24 décembre 96 mu Burundi kw'isi yose 24 décembre 96 réveillon Noël. Réveillon et Noël. Uzi ko gatoye man. Nityo. Nari kugomba utangure kwiyumvira ati habaye ikigaza. Ikintu cyo kwisi. Ugira uciutora ka Noël. Ako gatoye. Hamikindi umugabo yakubise umwana wiwe kubera yari yaborewe. Ninde yari yaborewe? Umugabo yakubise umwana we kubera yari yaborewe. Hashoboka ibintu bibiri. Swat. Umwana bakubise kubera ntabiri byo bango hashoboka. None. Uwo muntu yari yaborewe. Oya ashobora kuba ari umwe muri abo babiri canke bose. Oya Swat n'umupapa yari yaborewe canke n'umwana yari yaborewe. Uwo muntu ninde? Nta swat vuga ati n'uyu. Okay. Uno mupapa yari yaborewe. Nikuvuga ndatomboje no kunyankiye kuvuga bose babiri. Oya nta bose kuko ntibari baborewe rimwe. Numwe yari yaborewe. Umwe yari je basi mfasha ubupapa. Koro yari yaborewe agakubita umwana. Okay. Tanganyika. Oya banza umbwire. Nivyo sivyo. Nindira genda naza guhagrire do collection. Kene kunjaniranya. No wowe abantu bari bakosora inyuma ya toketoki heze. Sawa ni bon. Okay. Tanganyika. Ni kibanza canke ni kiyaga? Ikiyaga.
uri sûr Ijenzi Tanganyika ko ari ikiyaga. ajya amazi hamwe yohava hajyana ntibaguma bahita kuri Tanganyika yabagiye oya hamwe ajya amazi agaraza nyamazo ndayogenda agumaza adusanga naho turi umva azogenda hajyana ajya amazi ahavuye ntibaguma bahita kuri Tanganyika sinovyumvira yogenda twadusigaraniye ko hazoguma Tanganyika bizi ko tubwa mbere amazi ataraza ko atahita kuri Tanganyika ntabyo tuzi je amazi ataraza yamyeho igihe Imana irema igisha ibiyaga Tanganyika naho yagiyeho okay reka ndakubaza ikinaco coco twongo simuranjaniranye mubyishura mu buryo buri bizarre nushaka unjaniranye nanje Papa Kagabo niwe mwana wenyene wa Papa Mugisha na Kagabo bapfana iki attends genda buhoro Papa Kagabo niwe mwana wenyene wa Papa Mugisha Mugisha na Kagabo bapfana iki Papa Kagabo niwe mwana wenyene na Papa Mugisha Mugisha na Kagabo Mugisha soit n'umutonto canke umuoncle wa Kagabo kuko Mugisha apfana Papa Kagabo nivyo baraza kutwishyura muri commentaire wowe urubakosora ndode basi duhindura toke gato y'umusora oya nta guhindura toke tuyikubita kujya nyene copie call okay ivyo twabivuye mu babonye urugezo rw'ubwenge bwawe reka tugeze aho onye sivyo cereka ndakongera kanyuma basi urabizi yuko turi muri generation Z urabizi oya Gen Z yararenganye twe gusa aho twavukiye twe twavukiye muri Gen Z ijya Z isigura iki mu majambo yose ntabyo nzi none upfa kuvuga ngo Gen Z ntabyo nzi pe waruzi kwigi hari abandi bacu bavuga ngo bari bazi yuko ari rya A B C D gushika kuri Z Jean ko ariyo generation bazi ko ari ibiyanyuma yari yanyuma Everyone ntabyo nabike niyumviye waguma wibwira ngo ndaka gutwaye inzoka baza oya tuzogashira mu inyuma rega nitoke inzoka baza nani ubajije je nanje nzobaza abandi kandi nto Gen Z nyene bisi ya genda kids twazo no banishe toke no mbwira ntaco de toutes les façons sindisi ko abantu tuzohura kwaza baravye toke yanje nawe mbo bazoja kuri YouTube kuko urumva ivya mbere ntavyo nakubwiye ciye ndakubwira iki rero ngana wandabwiye urazapangira behind okay ndazoka kubwira behind so aka karagaciyemo isino nashaka ko tuyaga kuri topic gusa kubera usanzwe uri umuntu ya create toke natweza go challenginga mu bintu usanzwe ukora warakopye nibuze ko wakopye mbo basi ni ico kintu bakumenyeye ko abantu benshi nategeza ro kuhaca nawe mazina go challenginge kugira abantu babanze babone yuko ivyo baza nawe sometimes nta umenya byose ndagiye pasoye okay topic rero shaka ko tuyaga ku uyu munsi shaka ko tuyaga mu buzima dusanzwe tubayemo urabona yuko tubaye mu buzima n'ubuzima tubamo turi batoya hama tugakura and then tugashinga ingo zacu sivyo so ivyo bintu bisabwa yuko tuvyitegurira ivyo gushinga urugo muri kino gihe tuba turabana niyo mpamvu iyi topic nayizanye kugira ishobore kwigisha bamwe hamwe n'abandi iyo topic ivuga nk'uko kubera iki amakouple ya kino gihe atakiramba usanga hari couple imaranye indwi imaranye ukwezi kumarana umwaka ubonye umenga ni ngorane ivyo biva kuki kubwa wibaza ko biva kuki ituma amakouple aba atakiramba nibaza ko ubu unya like turafise access yo kubona ibintu mba numva turabona ibintu atari bwo buzima twe turimo ndago example ndashobora kuba ubu haraje amahezo sosio hari ibintu byinshi tubona tudafise ukifuza kubironka dufata shaka kuri en couple ukabona wengene ufashwe hari undi atari ukafashwe maybe afashwe neza gusumba uko ubibona twari ivyo bice bituma ataramba amakouple turabona cyane mu gihe none
uko kuntu ubona yuko afashwe neza uwo muntu muri kumwe akaca bigukorera nkuko nyene uri siri kiyo couple yo kiramba ntashobora kubikora nka kujya nyine ujya wunda ameze atari kameze wewe abantu bari different sinumva ko canke ho yokwemera kwanza kugufata nko uwundi afashwe atari bitavuye muri we ngo abigize kubera wewe kubera iki none imbere yuko aguhitamwo atabanza kuraba ko ivyo bintu uzobishoboye akaza kubiraba yamaze kubigeramo turahenda like umuntu ashaka kukumviriza akavuga ati umva akakubaza ukunda ibiki akumva nkamubwira uti nkunda gusohoka canke nkundiye amashugwe ugasanga nk'ubu uwo mwanya wo kukurondera arivyo bintu arabikoze ubwamwe amara kuja en couple ntabikoze est-ce que uzobisupport umva baraguhenze kuri personnalité yiwe akoretse ibintu bitari ivyo peut-être ubaza ko ari kubera iki none amakouple menshi ameze nk'ayasigaye yubakiwe ku bintu vy'ububeshi simbone en fait ça dépend n'umuntu simbone impamvu biba sindabitahura numva danje ndayego kubera iki tubesha kubera ko utoba wewe gusa iyo nko ku abakobwa hari gusanga nk'umukobwa avuga ati jewe mba nkeneye wa mutipe wo mu bogare dushobora gusohokana ahantu ari presentable akavuga ati nkeneye n'undi mu manager azaransukanye imitahe kugira ngo ume ntagase uba wumva nk'umukobwa ameze nk'uko onye we kubwaho mufata gute bumva ari mukuri cyane ntaba ari mukuri kuko kubera ko yogira abantu babiri turi sanse kugira umuntu kubera ko tora muri abo babiri wari presentable ngo ndaguha amahera tora umwe bazi kandi bose abakeneye basi senga uronke ukwije ivyo byose ni romantique akanagusohokana n'Imana ivyo yisavye n'ivyiguha buri gihe cyo Imana iduha ibidukwiriye none wumva mu gihe aciye yanka kwihanganira uko kuntu Imana ishaka kwamera akaca yitamo nk'uko wonya umva nuko rero cyo marindi kumwe bigaca bihera usikibaza nanga abakobwa mukenera ibintu vyinshi rero si bose par exemple nkawe ndaba nka telefone ufise igiziki telefone isanzwe gukigiziki ninga chere wawe nk'ubusanga waramuririye kati nkeneye 13 Pro Max ntayibonye je ntituzobana oya okay reka duhere basi kuri wewe nyene wowe ukundana n'umutipe ari broke kuba broke gute ari broke gute atakaza fisi atasose dohoven nimwe agira sibaza ko byo atari ku bushake bw'uko atayikeneye ahubwo yarahejeje amashure nta kazi araronka none ko kazi ntarakaronka est-ce que ararondera canke arakeneye akazi vya vrai aragakeneye ari sure ko tumuhaye akazi disons ki hari ubuzi abantu benshi bagaye azogakora ko hari umuntu usanga yicaye hari ubuzi bwikaza utakiriye akavuga ati no je ndavye amashure nize turusati wapi jive ntavyo nokora ugasanga akazi kari kumuha basi nitwe dufaranga tukaya akareka kuba broke nyene broke byanyuma nawe ubuzi bwose wo bukora sha jakazi kari legal atarako kwiba je no gakora kama mahera mugakora no kuko kimugakora cyane cyane harakazi ushaka kuvuga ati je ku mashure yanje siri tuko bakobwa kandi usanga ari mwivuga imbere ya kamera bihada kamera no vuga ibindi reka ndakubwira ne ayo mashure yawe okay warayize ako kazi wari sonse kuronka ntako waronze numva ko solution caba kwicara nyene abakobwa menshi ko kuntu wabivuze usanga bashaka kuba mu buzima buri high kandi ivyo bintu biri mu bakobwa benshi ni gute none ivyo bintu twobiprotege ni gute twobigisha kugira bave muri ako gace ko kwiyumvira nk'uko onye uko ari ngombwa abe mu buzima buri high ufite ivyo bintu biragoye kubikura mu muntu avyimvira nimba ari byo yimviriye kuva kiri umwana yakuze ari ukabibona avuga ati jewe nzobaho mu buzima bwiza sinzi ngene kubwira ati je hari ibintu nkokora biragoye kwimukuramo ko vyova hasi nyene mu ndero yo hasi mukavuga ati ego uri umukobwa muga nturi umukobwa afite cyo kwicara ngaho nturishurwe gusa
kora contribua bikakugaya mana je simba numva nukuri kugaya akazi kaza n'amahera nta kintu byoshe nk'amahera yawe wakoreye utarindiriye umuntu ngo usabe ko usaba umuvyeyi canke undi muntu nta bintu byoshe gukora nk'amahera gukoresha amahera yawe rero sinabaza ko ibintu wokura mu bakobwa umuntu amaze gukura atahuye n'ikintu nyene ngera kibi kigatuma ahindura iyo mentality mugabo umuntu yakuze avyiyumvira gutyo ugasanga canke umva yakuze yumvira gutyo kandi nivyo abayemwo arayaronka amahera peut-être ntabwo uzomukuramwo vraiment ntibikunda hari n'abatipe avuga ati je amahera ndayaguha ariko hari ibindi bintu nawe nzagukenera mu nyuma amahera yiwe uko nyene muravukana yakwikundi muri kumwe gusa ari kumva ko nawe rega yayaruhiye yayarondeye ko cyo yaguha ku buntu kandi nawe ufise amaboko ushobora kuyarondera kuvuga rero umutipe aha amahera umukobwa ni ngombwa biravana n'umutipe muga vraiment nanje ndi umutipe nta meranje nungu nta mera utanga uko kubera fuma uzumesera ibirato basi ndayaguhe muga pana ko ndaguha amahera yo kubuwe atacu wakoze kandi ufise ubwenge ufise amaboko uri umuntu urakomeye kuko ngo ameranje kubona fuma umese ibirato basi bo bajya bati pero we ntubajaji oya kwere nanje nta meranje no guhuko nta mutipe baraguha amafaranga none kuyama nakugenda ukabesha bari ngaha ni benshi bagukunda ari benshi baguma bagufumbatisha bagira iki ntawe urayaguha yego baramaze kuyama okay nawe warishuye nawe c'est différent ega nabagenzi ko ngo wabaye abasabye D'ailleurs, quand tu as amahera tayo namusabye arondera quelque chose en retour yakora tayo wansabye nanje ntaco atayo nagusabye akino kwitega en retour hari no mutipe avuga ati je ndenze nagusohoka nakuri inkoko bikurikira wabibonye yakubira kujya nkoko ni mwari muvukana none sinyice njye nkoko mwari muvukana none nk'ibyo gucumera wakujya ngujya nkoko nyine kujya ku ntongo yaje aziko ni nko kugeneza mu hotel hajya bayitumye ko yose namaze kubibona ndayibona cumera kujya nyene nawe nizere ko atavyurabona ko yamaze kubyihweza bye ndamaze kubibona mugaje nibaza ko byovana na contest yampaye mwayo mahera no ngubu wombwira ngo tugende gusangira gusa hamugaca witega ko hari ibindi nawe yovyita okay mu gihe yovyita kuko ngaho nta mahera wampaye twagiye gusangira turashobora gupartager facture urashobora kuyiriha ndashobora kuyiriha bivana ingene n'umubana wacu ngene umeze mu gihe none yovyitega ni mu gihe bagusohokanye mu buhe buryo oya byovana ibintu tuvugana n'ama discussion tugira yego kugira ndeyumvira ivyo bintu ko nta muntu nk'ubu nka wewe par exemple azi twari tuvugana ushaka kukambwira ngo turasohotse hama ngo après ngo ibiki nibiki yani bisawa Tarakoze banzanye ngahavye kunda ko ntwara mu bindi akakwe ngira ro buryo nk'umuntu yovuga ati je kugira uco ntwara mu bindi twatimo tuganira uku wasohokanye muri nawe uravyumva hari ama discussion mugira n'umuntu na akumva ko agufise ko access ya rero ivyo nawe deja hari n'umuntu ubona ko umuntu ibyo ndiko ndakora ntivyijana arafise ikindi kintu yiteze rero nahawe kumenya ingene mbimukura mu mutwe mbumukwepa ntavyonzi ingene wobigira nawo ntabara abana nawo nozijwe kwepa mutipe none ukubona neza ko yari yagukaniye ucura mu kwepa oya pas forcément gucyo nyamuga hari igihe usanga ukwetse umuntu ko wabona ama intention yako atari mazima ariko ushobora ko unihenze muga wewe genre urumva presentiment agutuye umuntu ibintu kubera iki ni agutelefone ati mbe vyagenze gute kuko amapere menshi ugiye gute biheze gute abatipi biki gihe hari abavuga ngo nakuntu umudemo yoza kuraba ngo muhira ngo hama ngo mukavana ngo atakintu kibaye nawe abatipi uremeranya nabo sinemeranya nabo kuko abahungu effect mwe murafise akenge niko novyita wase kuja kumuramurira umva umenga n'ububona bwatone kuza no bimubwira uti je naho nza muhiri wanyu umva canki wawe nta kintu na kimwe ariko gasanga we ababazi ngo hari ukuntu avuga ngo abakobwa barundi ngo bankabemera donc nubwo umukobwa mwankira aguma force ngo yarinza zanga ngo babizi alors que c'est pas ça nawe wozi wacu mba niyumvira ivyo onye
Oya umuhungu agiye kuramutsa umukobwa umenye n'ibisanzwe noneho. Kwe kino twe tuje kuramutsa bitaba ibisanzwe. Babwire nyene impamvu ahubwo batabifata ibisanzwe. Oya je nyene ahubwo mumbwire mwe kwe bitaba ibisanzwe. Sinaguhamagara. Oya noza. Niwoza gusa abandi bose. Oya singenda. Namungu uraje kuramutsa. Namungu uragenda kuramutsa iwabo ahantu aba. Vyavre. Iwiwe nyene. Iwiwe. Apana iwabo ushaka kuvuga amafamiye ndabizi uramaze baragenda. Ivyo ni mu mageto nta mungu uragenda kuramutsa mu geto. Oya nukuri mu geto. Oya ntiwihagarare ko abatipe bo mu geto ni nabo bambere batanga n'amakiya ndamaze no kuvyumva nayo mafaranga burya ngo nibo banayatanga. Ivyo de ntavyonzi nta urayama ngo tujane mu geto. Ubarabira gratuit gusa. Oya nta charge vraiment. Ndagamba ngo nta mungu ndaja kuramba ndamaze kuja kuramba biravana n'ingene tuba tumenyeranye simfa kuja kuraba umuntu tudubazigiye kibira turabageto turababona nyine ubugenzi dufitani kandi kenshi vraiment je sinijana canke nabone mbanzi ko ariko kenshi je turi duse nk'abami bankoma aho usenga bavuga tuhurire kwa naka sineme byo kuja kuraba umuntu mpira ko kituza kuraba mwiri wawe dusohoke. N'umusheri wawe ushobora kugenda kumuraba na service tagituba ntacyo basume excel wawe umva umusheri wawe umwizeye uziti ni nanka arabitwa balance ninemera narabitswe mba nemeye sinzi none kuri murabikwepa uri muri ibana sana kubera iki oya sinige bon ari umutipe wa numva nyene bivyumva umuntu burya mbona umenga uja kuraba hama bikavamo ibindi atavyo ari biteze mbona umenga n'umuntu nga you never know n'umushara washora kuguhinduka n'umundi rega bira si ibintu byo kurabisha amaso ngo ni naka nta uragenda kuraba wa mutrustinze kuvuga ati ibintu ntazi ntavyo yokora gusa aca Imana yezegera ngo abagenzi banje cyane wasi kumendera ibanga Imana bahezegere cyane nta muntu ndigenda kuraba umugenzi wanje ngo atrying ibintu nk'ibyo never mbo wabana abagenzi gusa sheri wawe yarabizura mutaho. Oya nta musheri fise nta nundi nge Kiko bakobwa bo musike myaka nabashiri bana I don't know none bo baratwemeye c'est ça la question n'abatipe bubu ntibacemera aba yuko bafisa aba musheri omari vuga apana kungire kabasinye vuga urafise umusheri je ndamufise awusanga ari approach nje gitumweme sanga mariage muri December ayasiko kuvuga ivyo onya je mba numva umenga fo kuba proud y'umuntu wawe canke nuko kuntu nyine usanga ku kwezi usanga wahenduye umusheri wawe ucuvuga ati nega shanka ndamwemeye twazoca tumarana amezi abiri nivyo mwamutinya nivyo biriho ni kuvuga ubu mukundana hariho ikindi kintu kiri behind cyo kuvuga ati nk'ubu yompeba bon nibaza ko ivana umuntu wari we wese umuntu wese afise impamvu atari karemera umuntu bari kumwe gusa ivyo bintu biragwiriye cyane birahari cyane nengera nta confiance tugifitaniye mu makouple usanga benshi ata confiance bafitaniye gusa rero hari igihe usanga ata confiance mufitaniye ku kintu kijanye n'imitima gusa ugasanga ku kintu kijanye n'imibiri muragiranira ama confiance Natari turagowe oya mbwira so confiance mugiranira ku mibiri ariko mu mitima ugira confiance mu mutima ntumugire sindamugire confiance ku mubiri oya ahubwo mureka kugiranira confiance ku mitima ariko ku mibiri mukayigiranira oya je sindimu nk'ubu murinda kwipimisha nande deje ni kuvuga nta bintu byo kurinda kwipimisha wowe oya ndakwaje tuja kwipimisha nande nawe imbere yuko mugira mukora urukundo kuri jewe oya none tuzokora urwo rukundo tugire mariage siko so niyo tugira mariage tugira ama examen yose tubone nimba bikunda ko tuvyara ibintu hari ama examen benshi bagira hamaye n'ibindi uzobimenyera aho nyene nk'ubu warayije kugira ama examen ku musheri wawe uramenya ati ameze
base warayigize ko oya noyigira je ne kugira bimariki nzoyigira ni nahura n'uwo tuzogana amahera arashaka kuzodutungura uyu mwaka ndavye ayo examen nyene nayavutse uyavuze nk'umuntu yaherukamo uyu mwaka kare umwaka waheze uburyo bivuze mengura umuntu aheruka kwa muganga na seri wiwe barabapima ama tuzogira turibirindira amahezi none kubera iki murinda kugenda kwa muganga mukizera abaganga kandi nyuma ushobora kubipima mwebwe nyene mukabiraba tukabipima gute nenda kubaze nk'uje n'umuntu twomenya ko bizokunda ko tuvira tugiye kwa muganga umva tukese gute kandi mamukunda mamwizerane kibintu no kwesera ku muntu atarukunda umufitiye ya kibini kwesera ku muntu atarukunda umufitiye muga urukundo urazi ko ruhera urukundo gukuri ruhera gute mwamuhendana sivyo vyuzuye wewe urashaka kugura amatwizera umuntu warutse ngo bizoramba birangira bihetse neza cane shora deprime Sanda kubona nkawe rero ugahega deprime no gufungura udafungura ikintu reka gufungura deje sanzwe ntafungura muga sinaretse gufungura darabandanye mfungura no unafungura uvuga ngo wadeprime gute hari ukundi ukiyumvira cane kiyumvira ngene bari wa trust bari washize muri uwo muntu kabiri kiyumvira bitakubuza gufungura kiyumvira birakubuza gusinzira ukaronka apeti gusuka buri kiro rero ndetse apeti nkeya ikigenda no jampa apeti yanje ntiyagiye abantu gusavuga ngo abantu batavyibushe cyane ngo mamufisa amapeti menshi sha sinzi nk'abandi mbwa je nta apeti ngira c'est vrai nta apeti ngira pe ndashaka umpera impanuro abatipe usanga urumva ndashaka umpera impanuro abatipe usanga bagenda mu rukundo bagiye guprofita ibindi bintu gucomera n'impanuro abakobwa baje mu rukundo n'abanyine bagiye guprofita ibindi bintu kandi baprofita ibintu binatandukanye ni nibaza ko nabaha impanuro imwe bose jean ko ari abakobwa canke abahungu ishe muri place yo umuntu ugiye guprofitako est-ce que vyoba kuri wowe vyo kuryohera ivyo uri kuragira wewe kugirira vyo kuryohera iyumvire gusa sivyo kugira canke to kuryohera vyo kuryohera bandanya ubwo nimbutse to kuryohera bireke bose yamufatiye rimwe so umukobwa aje guprofita umuhungu canke umuhungu aje bose nico gusa iyumvire ishire ikintu tubuza ngo kwisha kuri place y'umuntu est-ce que ibintu ndiko ndakorera umuntu je vyo bindukirira nuryoherwa vya vrai kandi usanga haro ningo usanga zabanye umwe yaraprofitana ku yundi gusa undi ntabimenye bakaca bana abantu n'andi ucubona ama divorce atanu umwaka bamaranye ikibazo ngomba ndakubaze cyanyuma kandi kare natwe kikubaza gusa ndacigumiriza kugira sindakitora hakiri kare kizanye najya amakesi ari difficile ni kesi isanzwe wowe Imana iguhinduye umuhungu ni kihe kintu wokora baye umuhungu baye umuhungu ikintu mbere nokora pissa mubarabara nukuri sinzi muri à nyine mubarabara nakora arengana ndugira iki arengana umuhungu aragiye muri arisurajije araheze nivya sindabitahura niko ubona kara kantu gatisa nawe wowe je sindabitahura ntabwo bamubwira nta soni kusimenga nta nicyabaye gatwe twa twihagarariye tongo bimenyereye bikamwemega mwikibazo cyanyu mubanza gusa byo kuduza cyangwa kumanura kwembe cyane kuri bijyayo ndabira nkavuga nti vraiment sinzi njye nuko ngira n'undi mungu nava ndabitinya mbwa ariko nyine ngira ariko niko mwakuze niko bimeze nyine c'est normal pour vous mbwa je ndabiravye ko ndavuga nti abahungu kwe barubahuka uramaze kugenda ukabikorera mu pole mupoli ni he nkano nko mu shamba wagiye nkano nko mu shamba muri nature
ukacushakirayo bezo ukacubikorerayo ngira ntivyokunda nivyo kunda kubera iki sinzi ego ibintu vyose ni mu mutwe ngira nti oya ntigikunda kaniruke nje kurondera tuwarete oya twe yari uburyo usanga wibereye nko mu kanatiyo nk'abantu bo bakuriye ruguru birangiriza muri nati apana bijya binini bikomeye bijya bitoya nyene birangiriza muri natiyo wero ni mpaka ho mukatiduka motinyi sinzi nyine n'umubace haje umuntu bisanzwe oya kwe sinumva ko nobikora no muri ako kantu ko kuvuga ati bangiza umuhungu uvuga ko pissa fatana na babandi bavuga ngo jewe ono ca numviriza ngo ukuntu biba bimeze iyo uri umuhungu oya ivyo sinavyiyumviriye ngo norya umwana ngo je ngo norya umwana oya ivyo sinavyiyumviriye nubona ari akantu abahungu babajyanye sinzi ntibimeze co kimwe I don't know sinzi vraiment ubwo ivyo sinagize ndavyiyumvira akantu niyumvire nako onya vraiment ko kantangaza surtout ku bahungu okay Bernice nagushimire cyane ndakoze nawe nzeye ko undi munsi nagutumira uzogaro